Mwiro mwake karibu kwicano Diodone endi akazi nabanyitwa n'imbere Diodone yo nkuko wabibonye ku kantu karenganye n'ibintu bikaze n'ibintu bimeze neza iyi video aho y'inzu ntiyari kundengana ntiyari kuncika ntayishize ngaha kugira nawe uyimenye Uburundi aho bugeze Uburundi ingene bubereye Uburundi ingene bwifashe kubera hari bitangaza bimwe tutabona ngano birondero ashobora kubironka iyi video yavuye kwicano y'umuntu yitwa ngo ati Not.So.Burundian n'umurundi sinzi ko ari umurundi n'umurundi kubera avuga ikirundi yerekana ivyo abarundi yerekana tour azaragenda mu bice bitandukanye bujumbura maze ni kwerekana amazu nibindi bintu n'ababroka amakaritiye uko nuko ubwa ntagipostinga sinzi aho yagiye ndizere kameze neza ego rero iyi video ni video ikaze inzu ibereye mu Burundi inzu imeze neza isukuye isa neza mu Burundi ifise ngira nk'ivyangombwa vyose genda uvuga ati ndaguma mvuga mu yandi mazu twagenda turaraba kafise piscine kafise balcony hejuru kafise ivyangombwa vyose ibintu vyose uzi inzu ikeneye ndibaza iyi nzu aza gusanga ibiruta ego sinzi kari inzu yo kugurisha aho kari rent kubera yanditse ko ngo ati rent mugane vyose tugiye kubibona no munsi kubera iyi nzu kweri imeze neza ikomeye bujumbura yo ntatinze uri mushasha ntibagire kugira subscribe like comment tutari mushasha naho ntibagire kugira portage kugira mugenza wawe nabanye nashobore kumenya ivyiza vy'u Burundi kubera ukuri nahandi kuri nahanyene ego ntatinze ngo tutangure ino video kubera ni ibintu vyiza kandi ngomba nawe ko wobibona inzu kweri n'inzu y'igitangaza imeze neza nta byinshi ushobora kumenya mugani hinge tubimenye ngaha turiko turaba iyi video The editing kweri imeze neza cinematic Haro wasanga ari parutema aho ari inzu imwe kubera ifise amagari menshi haro wasanga ari parutema apartment yo wow okay nk'inzu ari inzu imwe usanga imeze neza kweri kubera vyose biriho video wayigize neza man abana barabereye kwera bujumbura watch wow kagadiho kameze neza wow. A quick note, the main idea of this particular villa is that once you get to acquire any one of these apartments behind me here, you do not need to go anywhere after that. Should you need an area where you n'amaparutema man ndaringira ni inzu imwe to have a good time, inzu imwe swimming, a bar area over there, they got you covered. Burya ikindi kintu mpora ndibaza mu Burundi ko barubaka inzu zimeze neza za VIP VVIP bega hari inzu bubaka z'ama mansion inzu usanga zifise ivyangombwa nk'ibi nyene hagutse mugaro ugasanga ni inzu yaguce ifise ivyumba nk'indwi uko nuko ugasanga ifise ahantu haguce uko nuko bayizitwa mansion inzu zimeze uko sinzi ko mu Burundi usanga hari ahantu bazubaka aho bazubaka usanga bazubaka mugani ngira turabibona ngaha babishira kuri YouTube kubera izo nzu n'inzu z'agaciro gakomeye urumva ata note nyene urumva aho nsahi wawe. That's it for the compound, the outside that is, you've already seen it all. Mugani raba ngaha wibereye ngaha First apartment on the inside. Uri muri parutema kweri hameze neza kweri. So it's basically 3 apartments. You've got one apartment 3
and byumvikana nta bantu benshi usanga bariho and then a whole ahantu hatari abantu other benshi usanga hari apartment on that umutekano. side. Two bedrooms, and then you've got 3 bedrooms in that one of 4. Well, I'll confirm it later. But for now, let's go check out the apartment upstairs over there, which is what I have access to right now. And let me not talk too much. Let's just step in and you guys can see the house. I hope you guys enjoyed the building up there. That's pretty much awesome. Damn, look at that door. The surrounding compound and everything. That's an automatic door. All right, let's climb the stairs. That was an automatic door? Check out the rest of the house. Rather, let's check out the first apartment, which happens to be up here. Let's get in here and check out what this apartment looks like. Wow. Look at Ari that. parotema kweli ziragutse. Decor on the wall. Ameze neza hasa neza. So as soon as you walk in, Muri saro haragutse. dining table, and then on the right side is your cooking and kitchen area. shit. The left side is the sitting man. room with a set of 4 couches. As you can see, painting on the wall. Take a look at the decor on the roof. So this is the kitchen over here. You've got your kitchen cabinets, plenty amount of space all around. You've got 3 of these cabinets that open up like that. That's a lot of space in there. And then you've got your counter area where you cut your vegetables and everything. You've got your gas stove over here. It's integrated into the counter. And then you have your ventilator right above the cooking area. This is a in-house ventilator, I'm not sure. Or maybe it takes the steam and the smoke outside of the building, I'm not sure. Or it could be that it purifies everything within the kitchen itself. But these are the cabinets over here. More cabinets over here. There's just a whole bunch of cabinets Amacabinet ameze neza asa neza kweli. that you open up. Wow. This is where you arrange your dishes when you store them. Right in there. Classic. More cabinets here and there. This is a dope kitchen. It looks really good. The lighting up top, it does not get dark whatsoever at night here. And then you have your mini fridge over here. Well, it's not mini, it's just a small, it's in between, it's a medium size. That's not a medium, man. That's like a medium small. Now, then you have your living area. It's actually really spacious. I'm not sure if the camera does justice to it, but this is the sitting area. Then you got the TV Wow. up over there. It is a curving, the TV has a curved surface. It's Samsung. So ni TV za kera. Ubu ngira barazivye kuzikora, mugani ngira bashazikora 2015 to 16. The price, which isn't something that I have right now, the price is something that I will disclose later in the description area below. For now, I think could be somewhere between $1,000 to $2,000 or $2,500, but I'll put all of the information in the description below. Abari ku kwezi ngo igihumbi Over here, ibihumbi bibiri ku kwezi abona amahera menshi ari apartment. this apartment, Wow. this balcony right here. Abaho It is wirari. a balcony that overlooks Nibagira hajya hariho aho gukina basket. the compound area. Hariho kwiyoga. There. Hari akanya karekare You have your ko gym kugira in ko kwiteramira hanze ukitambukira. or rather Na gym. But this is all that you get to Wow. see up over here. Let's go back and Yaba ari inzu imwe ya bikaze mugari n'amaparotema. apartment. So this is a 2-bedroom Burundi. apartment, just like I said before. It has 2 rooms. Let's check out the first room. You have a bathroom right here that is accessible to the guests that come into the house. It's a guest bathroom, but it's huge. No expenses spared again. You got your sink over there, mirror, lighting right above the sink. It's a pretty big bathroom. Now let's check out these rooms. So as soon as you walk into the room, you are greeted with the bathroom over there, but we're not gonna go there just yet. You have your clothing cabinet over here where you store your clothing and everything. Have not seen Wow. anything. That's the this walk-in good closet. looking thus far. Amuravu ushobora gutambuka But you got ukibikira your impuzu. cabinet, you got Nizi your nyene. clothes hanger up over there. You have your drawers for where you more storage space for your clothes and shoes and all of that.
But my guess is the shoes will go down there. Now, as for the bathroom, you got your toilet here. You've got your toilet paper handle, whatever they call that. You have your sink. Ooh, look that. You've got your mirror, lighting above the mirror, and the shower area. Now, the shower area seems to have a glass door. That's the kuba ari parutema kweri inzu irakaza ifise ivyangombwa bimeze neza. Namba ari muri bathroom wiyogera witunganya aho ubika impuzu muri saro hameze bien. It is beneath that platform down there. Just the design in this apartment is if we go up over here is the room. This is one of the rooms. This is the space that you get within the room. That's a fan up top over there. That is an intrinsic design. That is. Kind of haven't seen that before. Yeah. You have AC, so unique. Kameze nk'intuze hagiye kizungurusha ku moteri y'ubwato kijya kantu kari nyuma. For this particular room now, this balcony opens up. Wow. To the parking area, as you can see. It opens up to the parking area. Iyi ntiwosanga ari parutema ya mbere ikaze mu bujumbura. Not your regular everyday houses, but let's step back inside and check out the rest of the house. We've only got one room left to go. Now this next room is somewhere up over here. Same setting, both rooms open up to the bathroom. Ivyumba bine. To be a little small. Kabifisa amaparutema angaha atatu. But this is the bathroom of this particular room. Same as the other bathroom. Not that much of a difference. The door that opens up to the bathroom is a sliding door, intrinsic. That's Chinese design right there. This is the door that opens up to the rest of the apartment. Or Japan. And this is the room right here. So unlike the other room, this room has the clothing cabinet integrated with the sleeping space. So this is where you get to keep your clothes. The size of the clothing cabinet is just like the one in the other room. There isn't that much difference, but that's what you get. It's the same thing, the cabinets, the mirror in between, and then you get to slide the doors either side to gain access to whatever part of the clothing cabinet that you need. Both rooms have AC ready to go. Hey, urakeneye AC, man. Sanga hashushe kweli ntakubesha. I love this apartment. Now this is like an upgrade of what the Buja White apartment was. If you guys haven't watched that particular video, I'm going to put the link up here somewhere. Check it out. So that's it for the tour of this particular apartment. Now, I cannot gain access to the other apartments that are in this building, but it is safe to assume that all of the other apartments are just like this one. Now, this is the smallest apartment there is, so wow. Are better and bigger. Iyo nyambari ntonya vuzindi kandi ziba zingana gute kandi yumenga ni nini. Than any hotel that you can find anywhere really in Bujumbura right now. So true that. Leave all of the information that you require as to the location if the owner wants me to put that up, the location, the prices and the contacts and everything, all of that I'll leave in the description below. Not.So.Burundian. Yo, umugabo yahora akora amavideo menshi kweri yerekana Burundi cyane Bujumbura, tembereza abantu bo mu mahanga bakarabanye n'Uburundi ngene bumeze uko nuko sinzi ngene ndavumbuye icano yiwe ndiko ndasesanguranye n'ivyo Burundi hanyuma ca ntangura kuza ndamukurikirana rero ngize hinge subire ndabe cambona iyi nzu cangira ngere reaction kubera iyi nzu kubera n'inzu imeze neza ni apartment ifise ibintu zitatu ntihenze urumva kuba ingana kujya kiye ni gitonye kuruta ibindi rero byumvikana ibindi ho biza kuruta hajya niko yajya natashoboye kubitwereka mugani hameze neza hafise aho ushobora gukina basket hafise aho ushobora kwiyoga uko nuko hafise ahantu haguce byose gusa ciza nico umugani kibi gusa yaba ari inzu imwe mention imeze kujya yabikaze yabirenze nibaza ntanzu iyo bimeze uko mu Burundi usanga ziriho gusa ni kubera nyene mu Burundi usanga ibintu byinshi biriho mugano ntumenye naho bituye mugano ugasanga biriho ego iyi video wayibonye gute wibaze ngo icumba ubonye nenge ndabe ngaha ko yashize ko information so ngaha turavye ni luxury villa iri muri Kinindo ibihumbi bibiri kwiparutema
n'amahera menshi mu madolari ku iparotema n'amahera menshi yaba ari kando byakumvikana mugani 2 ari parotema urumva ku kwezi ibihumbi 2 asha n'amahera menshi cyane ego cyane wibera mu Burundi sinzi amahera ngene wowe yaronka araba yaronka kuye hari abantu batunze hari abantu bakaze nshobora nyine kubamenya gusa hari abantu bakaze mugana amahera menshi Jesse zoshobora kugenda mu iparotema naho hafise aho wiyogera na basket haguce ushobora gusama akayaga kandi usanga ari muri quartier imeze neza n'amahera menshi mugani bivana nawe sindukunda kubuza oya hajewe ndiyumvira amahera ni value y'ikintu nkabira vyose ego ninzu imeze neza gusa yaba ari menshi naho yabirenze cyane ego aka video karaka hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana peace